twongeye kubaramutsa abakunzi ba Kody Empire, abakunzi ba Bubufarasa tanu tubaha n'ikaze muri kino kiganiro. Novuga ko kiganiro kidasanzwe tuje kubabwiye ivy'imirongo y'urugamba. Ndazi yuko abatari bake bo mukende kumenya actuality yibiba biriko biravugwa ubu tuvugana ku mirongo y'urugamba. Aya makuru twamaze kuba tuyategura ndetse tubashize ku meza y'ibiganiro tugira tubashikirize muri kano kanya. Sinza kuba ndije nyine kuri micro, ndi kumwe na Bubufarasa tanu niwe tugiye kuganira muri kino kiganiro, aho amakuru menshi ibihuha byinshi ndetse ayahumuza n'ayadahumuriza abari karavuga ko biriko biraba ku mirongo y'urugamba. Ubu abavuga yuko Kwenzero bamaze kwifata, uri abavuga neza yuko bamaze kwifatira Baraka, bamaze kwishiramo ibirenge Mikenke Karingi n'ahandi henshi bamaze kuba bahafata mu minwe, ndetse ubu basikaje kwinjira muri Baraka bakaja Karemi bagafata n'intara ya Tanganyika yose muri rusange nk'uko amakuru bariko barayatangaza. Ndetse ingabo z'u Burundi zikava muri Kongo ziriko ziriruka, abakongomani bakabura iyo banyikenda vuga coalition ya FARDC. Ariko ukuri nuko twaje tubiganire mu kiganiro, ariko imbere yuko twinjira muri kino kiganiro ndagusaba ucende subscribe utarabikora. Cyo subscribe kuri Bubufarasa tanu, cyo subscribe kuri Kody Empire, hama twinjiye mu kiganiro tumeze neza, ushira ko like gusa ubuhejeje. Ariko mbere ya byose mu nkundire ndamutse mpenikaze Diodoni kuva muri Bubufarasa tanu niwe tugiye kubana muri kino. Diodoni, j'espère que vous allez bien. Meze neza. Ndamutse abakunzi bacu aho baherereye hose, baba kuri Bubufarasa tanu, Kody Empire, bose ndabifuriza kugubwa neza aho baherereye, kandi bongere tubane no muri kino kiganiro. So icyambere tubanza kubabwira kujanye n'imirongo y'urugamba nuko mwomenya mukanumva yuhisikari cy'u Rwanda cyangwa igihugu cy'u Rwanda giho kiragerageza kugwiza ingabo abasikari n'ibigwanisho mu bice byose byo mu sero b'igihugu cya Kongo, ivyo barimo haba muri Nord Kivu ndetse no muri Sud Kivu. Aya n'amakuru novuga neza yuko twamaze kuba tuyabashikiriza atakibazo na kimwe. Ku munsi w'ejo abatari bake baramenye ibijanye n'ubwato bugera kuri butatu bwuzuye abasikare bwaciye muri Lake Kivu bwerekeza hehe muri Bukavu. Nta kindi bari bwamije nukuza ko hafosa ibirindiro canke gukaza umurego ku mirongo y'urugamba mu sero b'igihugu cha Kongo. Aya makuru twarabahaye ku munsi w'ejo, niyo mpamvu nagomba kugaruka muri kano kanya. Twongera tubabwira yuko axe zitari zike zigera kuri zine zigana muri pinga hariya mu Kari n'Amasisi zamaze kuba zambuka n'inyama z'u Rwanda kugira ngo bikunde bashobore kugota kano gace kadasanzwe kari strategique cyane kitwa pinga. Aya makuru twarabahaye ku munsi w'ejo, niyo mpamvu ntagomba kuyagaruka ko nabukebuke nk'uko twamaze kuba tuyibashikiriza mu kiganiro twabahaye ku munsi w'ejo. Rero turagomba kurabira hamwe actuality z'uno munsi uko zimeze, mbega bimeze gute, vyifashe gute. Fise Bubufarasa tanu niwe tugiye kuganira muri kino kiganiro. Amakuru maze gutora kubijanye n'amakuru karavugwa n'abakujya kanyana ngo Kwenzero yafashwe. Amakuru ko ndayafise ndiko bo yafise, mbega wo yafise gute? Je si Kwenzero ahubwo numvise ngo Baraka ngo bamaze kwinjira, bashize ngo mu ibirenge, bamaze kwashira ngo abana ngo bahetse izasarambwe, bahetse isezerano ry'ikinyoma. Burya bo baravuga ari ikinyoma cyangwa ni ubyo? Ya isezerano yandi babivuga ko ari isezerano ry'ikinyoma. Mugabo jewe nka jewe nse sangura nkabona isezerano baba bitwaje ryari ryo isezerano ry'ikinyoma. Rero uri kuraraba uko ibintu bimeze nta bitandukaniye n'ibyo twabaye mu myaka mu minsi iheze no mu mwaka uheze. Agace kose mu kugira gafatwe hatangura ibijanye n'iterabwoba, hagatangura ibijanye no kugira propaganda z'ububeshi z'ibinyoma. Mwico gihe rero ibindi bikorwa birakogwa mwico gihe mu myaka iheze cyangwa mu minsi iheze, mu mezi yahera bafata doko mu mwaka uheze bafata bige bice byose bari muri munsi, hatangura izo propaganda, hagatangura gutera ubwoba. FARDC y'abagepari bakaba batanguye kugira ibituri no gutora amafaranga. Ico gihe rero abona ko baca babisa bakaza kubatora bagiye. Uno musi uri kurabona kubera ko hari indi unité atari gepare yitwa hibu bajya basepanwari. Wera bo batari muri benshi ntibari muri iyo liyezo yaba gepare, basigaye bakoresha amadrone ama operation, kubera ko bavuga bati
tubanze turase bajya bahibo bahari tubanze turase bajya abandi basirikare Abarundi. y'abarundi bo b'abarundi abarundi nta commandement bafise muri Kongo ego abarundi nta commandement bafise muri Kongo bahariyo nko gufasha appui ni kuvuga ni appui kuvuga ngo commandement ifise FRDC ariko Diego tukiri muri kino kiganiro ndagomba tuze gusesangura ikijanye n'abasirikare b'Abafaransa mu mpera za kino kiganiro mu mpera ikijanye n'abasirikare b'Abafaransa reka tubanze tubatera amatsiko tubivuga mu mpera hama tubabwire ivyasirikare b'Abafaransa kuko hari inkuru ndiko ndumva sinzi ko nyamba zakugezeho nuko zoba zakugezeho ariko imbere yuko tubabwira ibijanye n'abasirikare b'Abafaransa mwene wacu canke mukuru wanje Diego aza kubabwira cyambe tubabwira nuko kugeza ya magingo tuvugana turi mu masaha y'umugoroba w'igenekerezo rya 6 kwezi kwindwi negenda bamenyeshe neza yuko point 0 itarafatwa point 0 ntirafatwa yafashwe ku munwa kubera ko ibyo bari biteze nka bimwe ariko ndasigura siko byagenze ego Gepard ya FARDC nyene yaho ribahi ibuhubuce ikiruka bakaza babutora bagize ngo barahaje baca batangura kwakirwa n'umuriro wa hibo bafashijwe n'abazarendo n'ingabo zibafasha za FDNP ego ni kuvuga point 0 abavuga ko yafashwe sinumva ko bovuga ngo barafashe Baraka bataramara guca na point 0 nimba ari ya negotiation yabo barimo barakora ego batanga mahera ndabagomba ko bagomba binjire mu wundi mutego warabonye ibintu byabereye muri Uvira ukabona umutego babateze bakahivana bonyene bavuze ngo turavuye biruka n'ubu bagomba bagwa mu wundi mutego kandi nubwo babibaza ngo niyo ntuze ya nyuma bafise ntabwo ari ya ariko Diego nubwo point 0 itarafatwa ariko ntitwogera kuvuga yuko inyeshamba z'u Rwanda muri no miss zifise inguvu nyinshi muri iriya misozi reka ndakubwire ariko uraza kutubwira ico bubona yuko zino nguvu ziko zirava z'u aho zifasa handi nani wavuze yuko Paul Kagame yinjiza abashirikare benshi rega wavuze nejo yarakubise batayo mu minero we wavuze axe baciye muri Kivu gusa bamwe baciye hari abaduganye inzira baja gufata pinga wabivuze bari abagiye amamodoka menshi hari amamodoka yaciye Nyiragongo amanuka Goma Chaminova za Bukavu imodoka 200 jama hariho ni batayo yose yatanze batayo yose yaraye irungitswe muri hariya mu minero rero byo byose ico bigamije sikindi burya bahawe itariki rya 15 no kenze jwi 15 zo kwindwa mwe bavuye muri Kongo hakuvayo habagombe bakubita ibitero habagombe twitega ibitero nka bimwe batera aho bakagera baho batera hariya mu Kirundo bagatera n'ibisasu mu Kirundo pardon mu Cibitoke twitegerera umuriro nkujya kuko bajya nta masezerano mu terroriste ntimuganira cyase mbona impamvu leta zunze ubumwe za Amerika zikoze abanyamerika bavuga ngo ntibaganira n'abaterroriste bari kubaganira n'abaterroriste mugabo reka nakubwira ikintu kimwe imyaka 30 iraheze u Rwanda rukora nk'ibinyene baheza guhica abantu bakaca baza kuvuga ngo nibashwe n'abanaka sinzi kuri kurabibona n'ubu baragaragaje kugira ama manifestation isi yose bagomba kwambika ichain bara president wa Evariste Ndayishimiye hamwe na Felix Tshisekedi babagiriza ubwicanyi ngo bari kwakora genocide ariko byarase nimba ubona uno musi ku ruhande rwa Kongo n'u Burundi ata bintu rutura basohora ntuvuye ko atavyo bafise kandi ntuvuye ko atavyo bashobora gukora ahubwo umwanya nturage ni igikesi y'umwanya kandi uri kuraraba programa yabo ipanze neza Paul Kagame yagombye kuzana ibintu by'uko akora ubwicanyi akaca vyagiriza ngo Tshisekedi na Ndayishimiye babikoze abakuru y'ugucaca aba president bacu baca barabibona yuko ari uwo mugambi bashaka ati reka tubigenze bukebuke reka tubanze tureke aba bazungu twigire nkaho tutabibona abazungu bigire nkaho mengo
baraciye ubwenge cyane tugire zimsa voilà tubereke yuko nta ngorane mugama raporo anakaguma asohoka cyane kubera kazo ngo ariko barasohora amaraporo Amerika yamaze kwinjira mu mutego idashobora gusohokamo Amerika yego Amerika yamaze kwemera kwiri mu bintu irahuza Kongo n'u Rwanda ariko no munsi u Rwanda rumaze kuviyora ngira nk'incuro 100 amasezerano umwaka ugombohere ibyo munsi navuga ati umurongo hajya nimubone Tshisekedi ngo baratera bagafata Goma Bukavu Uvira hariho umunsi hariho umunsi ntarengwa ego urugamba ruzotangura ninshuro nukuvuga ni navuga ati simbo ry'inyuma ni zibiri umunsi u Rwanda wagombye gusuka ibitero ku Burundi ivyo vyovyo urabizi ko ari n'umuriro nifunika funga bose ariko hari hahandi no muri Kongo burya Tshisekedi ibyo ari karagira se umwana arabona arafite ibiharo karakorera mugari umunsi azovuga ati nkasamara gato barinjira mu marembo yanje kandi bikobagwanya birango barandangitse azohita atagaza intambara igwana ushaka ariko no munsi uvuga yuko u Rwanda ibyo rukora gukora muri Kongo n'ukuri bafata Uvira kandi bakayifata bafata Baraka bafata Tanganyika bafata Katanga ibyo jewe lo Burundi etano ku kinyamakuru cy'wanje barabizi n'ukuri ibyo jewe ndabibona nk'ibintu bisanzwe bisigura yuko no munsi M23 yofata Minembwe igafata Baraka igafata Uvira Karemi na Tanganyika we ntabwo ubwira utangara bareke bafate niba fade sarizo yabarita atari umutego babateze kandi bareke bafate mugana ngo ndakubwira amazi ntakiri yandi kandi ngo amase yakera nta kandi amase yakera ntakihumuruta ivyo kuvuga ngo wafashe ibice sivyo bihari no munsi hoya sivyo bihari kuko jewe maze kubona intambara zo kubasubiza inyuma iyo zitanguye batangura kurira ngo community international batangura gutabaza ibihugu by'Ubufarasa ngo baze ngo bempose cessez-le-feu uzawumva ubwongereza butanguye ngo cessez-le-feu bijya rero hariho umunsi baza bati izo cessez-le-feu ziwanyu buraya nizigumi wanyu twarababonye uruhande rurimwo twarabonye uruhande murimwo ubu rero n'umutego wo kubata mu mutego neza sawa babanze bagaragare Ubufarasa ntibwarayibuguyemo umutego we ntabyo bari bamenye turabishikako niyo mpamvu twateye imbere yuko tubabwira ibyabereye mu Bufarasa rikamanze ndabibwira yuko aha muri murima inyeshamba z'u Rwanda zatikiye zaguye muri ambiscade nkuko amakuru yacu ashikira ngaha muri studio avuga yuko ni ku birometero bike cyane winjira muri point 0 beshi bahaguye ababa M23 baguye muri ambush ini nkuru ndababreakinze baguye mu mutego aho bitwa muri murima aho bari bagavye ibitero ryari by'amabombe n'amatrone aya makundazi yuko yabashikiriye abatari bane ariko bwana Diodone imbere yuko tubabwira ingene abafarasa babayimbwa bariko barabohwa indege ngaha mu butaka bwa Kongo reka maze ndakubwire rimwe mwijambo President Paul Kagame yashikirije ku munsi weje murabizi yuko ryari bizishije imyaka 32 bamaze ku butegetsi bariko barangwa amaraso y'abakongomani ibi urabizi aho President Paul Kagame yavuze yuko abene gihugu b'abanyarwanda bagomba gukomeza kuba maso umwanya wose kuko ngo ibintu birashobora guhinduka arabizi hashobora kubaho ikintu kidasanzwe nikiye kintu ubona neza yuko President Paul Kagame abonda ku Rwanda kushobora guhinduka mu gihe ariko arashikiza amajambo nkaya reka ndakubwira ikintu Paul Kagame arabizi neza yuko ari hagati y'iginyo dokwa ni nk'ururimi ruri hagati y'amenyo mwendere gesta kabyonga ari hagati y'urupfu no gukira ati gute natera Burundi jenda bibona neza ko nabo mu telefone n'ibihugu na Amerika yo mu telefone ateye mugabo reka ugatera Burundi muhavuhama ntagire n'igihe kugiye vyabaye Uvira ahubwo tubone va mwegereye mwe muramu mwege ivyo bintu ni mubireke ni muveyo ni muveyo niho ko Amerika yaciye yihuta irabizi ko reje Burundi bugitegwa nabi umenye ko ari intambara y'akarere kuko abantu bose
bahanze amaso Burundi nk'umutabazi w'akarere ni ukuvuga ngo nuzoba ari hehe hatuvuga ati ni tiyari no gusa no kurwana ushaka bandanya nta kibazo ni kuvuga ngo azogwa ni kuvuga uwo ari we wese azohagurukira kurwana yiki akiza amagara ayamutware cyangwa ayacungure ni kuvuga ngo nuko rero nakubwira yuko ntabwo u Rwanda niyo rwatera Burundi bizogwa amahoro ivyo rero nivyo bintu vya mbere ndakwereka yuko na Paul Kagame ashobora kuba bibona bwawe kazomuhindukirira bishobora kubona neza bishobora kuvuga yuko ashobora kubona mpinduka imbere mu minsi imbere ku gihugu cy'u Rwanda sukuzibona arazizi zirahari ivyo yabakwegera arabizi ikigira kabiri neza ko kuri ruhande ku Burundi ikigira kabiri Amerika irashobora kuza kumunoba ashobora kuza kumunoba parce que isi yose ihanze amaso tariki 15 bibonera umugabo w'umunyafrika yitwa Paul Kagame asuzugura leta zunze ubumwe za Amerika mana yaje kumara za sosio nzotamba mvuga ati byabaye Kagame yasuzuguye leta zunze ubumwe za Amerika rero Amerika nisubire kwigira ibihangange ahubwo isi yose nize yimi ku Rwanda kwabaye igihangange u Rwanda nirwo risike igihugu banje nzovyamamaza nzovyamamaza kuko nubundi utavyamamaje none ntibizoba bigaragara nuwankuru kwa kandi ngo wase kuvuga ngo kuri ngo usanga abandi bahuguta usanga jewe rero après le 15 Amerika yazivye Amerika tacho ya donc Amerika yerekanye kari umukomi imbere y'u Rwanda jewe ndushamvuga ati u Rwanda rero nibaza bagwimike rubaye première puissance mondiale u Rwanda Amerika ibaye imbwa none Amerika yavuze yuko idashobora kwemera gusuzugurwa n'igihugu none ga yemera none si puissance mondiale si super puissance ni super puissance none suzuguwe n'akadomo none wewe uri kuririmba ku kadomo ko kaguzi ibitarakorwa n'Uburusi ibitarakorwa n'ibindi bihugu rutura oya nibibaho no rero Amerika ngo iramutse ngo shitsikije ivyo yasezeraniye abantu twe tuzoja tuvyikorera zobibaye imbwa mugabo neva zovyikorera tubereka rero muri aka karere ko ariyo première puissance rero première puissance kiri ngaha mu karere tubereka izo tuzavuga tuti nivyo u Rwanda rwasuzuguye Amerika mugabo nyuma yaho puissance muri kano karere ndetse izoca yigaragaza kuko nta uzokwemera yuko abantu bakomeza gukinagizwa mu bihugu byabo nta uzobibona none uzobibona kuko nubusesanguzi nta urabibona yuko hari ikintu kidasanzwe birenga kubibona nuko Jodoni tuyazi ibintu byinshi kandi by'ingenzi cyane kubabwira ibiri ku mirongo y'urugamba ariko kano kanya magingo yatuvugana ndashaka turabire hamwe eske hari amakuru karavuga yuko askere b'Abafaransa hari habo baba barafatiwe ku bw'igihugu cya Kongo eske n'ukuri cyangwa n'ikinyoma nyamba ari ukuri byarabaye ubu uvyo babigeze hehe nibiki bishobora gukwegera igihugu cy'Ubufaransa nyamba koko bitabaye nike kintu cyo kiratuma novuga yuko abari kuri coalition FARDC bambika urubwa igihugu cy'Ubufaransa yuko carukiza askere mu gihugu cya Kongo ni kuvuga ngo hamaze iminsi hari akadasohoka hagati y'u Rwanda n'Ubufaransa aho Emmanuel Macron babaye abasheri n'abashushu n'u Rwanda kugeza aho babakira mu nyuma y'icibutso cya genocide bisigura ngo bimwe u Rwanda rwagiriza Ubufaransa ko rwakoze genocide mu Rwanda atari byo Paul Kagame yarihindukije mu ijambo ivyo bari baravuze kera barihindukije ku giciro rero cyiza cyuko basanze bariko barasangira korotiriki irava muri Rubaya Macron yiyemeje kurungika abasirikare unité spéciale force spéciale bayita region militaire je rero ni force spéciale yo mu Faransa baca barungika aba komando muri Rubaya n'abandi baza muri Minembwe muri Rubaya barafashwe barajanwa kangungura aho muri Minembwe hacafatirwa abandi FDNB irabacakira baruzi ko bafashe nigo zabashize ngo mukato abashirikare b'abarundi nibo bafashe abakomando b'Ubufaransa ngaho muri Kongo
Abasikare b'abarundi barafise ubushobozi bwo gufata barya ba special force b'abafaransa kandi tuba tuzi neza ko bafise urugero ruri hejuru gute bajya babonye kuri defile rero byaza ko byari bipupe ariko nyambari bajya babafashe ndashobora kuvyemera none ni bande saba ko ni basanzwe none bakunzi bacu Tshisekedi yaciye no kuvuga Macron akivyumva yaruvuga ati barariraguye bakarinda bavuga ko abafaransa bari mu bagwana muri Congo n'ingene batwirukanye muri Sahel bakatwirukana muri Mali bakatwirukana muri Burkina Faso na Niger noneho Afrika yose irahita ivumu mu Bubufarasa kandi biraba bibi aciye atuma nisirira amafuza ati genda mbarize gusabye genda utakambire Tshisekedi ati nukuri mutubari ico mushaka twebwe muga ntimushire ntimwerekane abasirikare babo bafaransa muvyerekane ku marezo sosio isingwe bimenye Tshisekedi nawe ahubwo urazi kuza gusaba umuntu akaca gusaba nawe ivyo utaruzi ko gusaba akagusaba n'amananiza Tshisekedi yaciye asaba ati okay kugira ngo abasirikare banyu nituberekane bariko barana ntitubona bajane no muri sentare ya gisirikare ya Congo fata wewe Macron w'Ubufaransa president w'Ubufaransa ja kuri kamera uje kuri micro uterera kamu subiramo kukanga Felix Tshisekedi yaciyaha ultimatum mu Kirundi ultimatum babwira yumva yacamubwira amugabisha ati udakoze ibi ni nka kuduhora mu bantu babahaye warning nukuvuga ngo yamubwira ati ja kuri kamera wemanga ufate micro uterera kama isi yose ivyumva ubwire Paul Kagame ati Monsieur le Président Paul Kagame du Rwanda a levé ses militaires à l'est de la République démocratique du Congo. C'est nicyo jambo ryo nyine yamusavye. Mukirundi reka nabivuze mu Gifaransa kubera ari uko Emmanuel Macron mu Faransa ariko azobivuga. Muyandi mu Kirundi yavuze ati ja kuri micro uterera ijwi hejuru isi yose ibibona ibimenye ubwire Paul Kagame akura abasirikare biwe bari muri Congo. Aramutse atabikoze ni ikihe kintu yavuze ati abasirikare bane tugomba kuberekana isi yose kibibona cyashira kuri kamera mama we mbwa hari ikiganiro nakoze cyane navuze ati jama ndofata izo foto zabo nozibona ntaje mu mbarira agenda umusivile novuga nazitanze abasirikare barabafashe bagira bakoresha ibiganiro kuri televiziyo barabafashe babajana Kinshasa ubu rero nama negotiation ari karikara avyanse barakwita kuri radio Tshisekedi arakeneye kwereka isi bamwe yigera kuvuga ko bamupanyarida daroto abafaransa baje kwinyegeza bibatwa ngo bariko bafasha FARDC ngo retekeni nyambara amatekinike dora jungle sinzi ibintu byariko barabigisha akaca bongera bakaza gufatanya ufashanya n'u Rwanda ku ruhande rw'u Rwanda kweli akora gasuzuguro uko naho Macron zotanga miliyoni jewe nosaba yuko bazoberekane tubabone nazo tubazungurutse kuri ku marezo sosio yacu mu gihe Macron aturamuka koze ivyo bintu asha n'ahazobikora turababona kuri radio na televiziyo ya Congo bariko kubabona bariko baraberekana baba baze ico baje gukora muri Congo mu gihugu c'abantu wari kandi arabazungu ibi vyose Macron yo bariko arazira iki ariko bazira ubutare bagomba kwiba bariko biba muri Congo kandi n'umwaku kandi burya bw'Ubufaransa buriko burinjira mu cyeyi n'umwaku kubera ko bahasanye gukorana n'umunyamwaku reka batera umwaku burya umunyamwako niyinde Paul Kagame uti tubibona kandi ivyakora byose bigira reisite yi none genocide we niyagize reisite numva nta rega ikinyama kimara umwaka ni erega ikinyama kimara umunsi n'ikimara umwaka mbeki bavuga ngo imisi gisuma ni 40 mugabo wamaze imyaka 32 kandi ikinyoma ni none mu myaka 32 nta misi 40 mon frère yagomba nakubwira yuko hajya canke we baramwongeje gusa kuvuga ko bamwongeje ariko igihe n'umwanya
n'ubutunzi bukomeye cyane igihe ngo kitubikiye ngo kitubisha byinshi kandi uri kurashaka ikintu cyihute ngo niyo nyishu kirashobora kutihuta rero iyo ibintu biriko biraza bitevye n'uco uvuga ngo mbega ko bitari vyaje ahubwo ni uwo mwanya wavyo bizira igihe kandi cyo nakubwira coco ibintu bakoze imyaka 30 iheze barimo barakora ivyo bishakiye bazobiha imisi mike mugabo mibi nuko bivuze zosoma bikwigeye u Rwanda rwose mibi no Diego n'abakunzi ba Kody Empire abakunzi ba Robo Kody etanu ndibaza ko bitari bwito tubabwiye biri kuri front line ndetse yuko biravugwa bigiye bitandukanye wamaze gukora subscribe uraho cyane kuko bizotuma igano ngibizura ikurikirana atankomanzi ndetse ndagusaba cyane no muri kuri like ndetse tunahure muri commentaire kugira ngo ushobore kugira ico ushikirije abadukurikirana ariko imbere ya byose mu nkunde manze shimire cyane Diodoni kuva muri Robo Kody etanu duteye iteka kwicarana muri kano kanya reka nanjye ndabashimire wewe watwakiriye muri studio zanyu za Kody Empire hanyuma nongere shimire n'abadukurikiranye ariko nongera mpumuriza abarundi abakongomani rien ne sera comme avant nivyo iyo umupfa ariko arapfa arasamba kandi ashobora gutera umugere nawe ukagwa ariko aratera amaguru n'ababoko nimba u Rwanda no munsi uburongozi buri hejuru bari bwo bw'umunyagitugu Paul Kagame barimo barakora ibishoboka byose bashaka kuganya umwanya batakaje bariko bagomba kuganya umwanya batakaje ariko ntihagire umuntu bica intege intsinzi n'ubundi ni cash ku Burundi na Kongo no kucishimira abo twanyuma mu kino kiganiro kandi bifuriza amagara meza n'amafaranga bye bye